majambo ya Evariste Ndayishimiye yama ariko arashikiriza. Aba majambo usanga akabereye tukiri ku rugamba twarakunda kuvuga bene ayo majambo atabereye twayita amapupagugwa, hanyuma abayavuga nabo tukabita abapupuzi. Murazi neza yuko uyu Evariste Ndayishimiye ariwe Petero Nkurunziza yakoresheje akiri umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu mu bintu byo gusambura CNDD FDD. Ibintu byo gusambura CNDD FDD ari naco gituma ubu bitumvikana ibyashikiriza. Bose barabizi yuko ari umuntu yakunda kuyuha iryosozi, yararira gose mu bintu Petero Nkurunziza ariko arakora, yerekana neza yuko umugambwe kabaye. Bazi umujenerali ariko ararira, umushikiranganje ariko ararira, bose barorera mu manama yabereye kuri permanence y'umugambwe canke Ingozi aho twagiye turahurira. Jewe rero naranse ibintu bariko baragira, ibintu bariko barashaka yuko tujamwo. Ahanini rero bavuga yuko batumwe na Louis Michel ububirigi, bavuga yuko batumwe na President Museveni, President Kagame, ngo mu mugambwe bitezwa kugenda nuku utwagwa ngo n'umu musulman. Rero vyose bikaba kwari ukubesha, ari naco gituma bigitegurwa twaguma tubwira abantu tuti muragaba tubacira umugani wa Gahanga wishwe n'iki, wishwe n'akarimi kawe. Ati jewe uzokwica n'akarimi kawe, jewe nishwe n'ugw'abagabo. Ugw'abagabo, ijambo ry'umugabo n'iki n'irya jambo ridahinduka, rirya jambo ry'ukuri. Mugabo Petero Nkurunziza yarahekenya ibintu bibi adashobora kumira, akabitabika abandi bakaba aribo baguma baja kuvuga. Twebwe rero twaciriye agace abagumya banga. Uyu ni Mutama Hussein Rajabu agaragaza ko ibintu Perezida Evariste Ndayishimiye akunze gutangaza muri no misi ari ibintu biteye isoni, ariko ko atari ubwa mbere abitangaje avuze amajambo atabereye, kuko no ku rugamba yavugaga amajambo atabereye, ariko akaba yarangije ahumuriza abagumyabanga ababwira ko igihe kigeze kugira ngo aze atabare igihugu ndetse n'abarundi muri rusange. Akaba n'amakuru twamaze kwakira ko Hussein Rajabu yaba ari hafi kwinjira igihugu, we n'umujenerali ukomeye cyane General Godefroid Niyombare bakaba bari hafi cyane, ndetse hakaba hari amakuru avuga ko bashigikiwe na bamwe mu bategetsi bakomeye cyane muri CNDD FDD, harimo n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi, aho baba bagiye kuza guhindura ibintu mu gihugu ndetse bakaba baje gushira igihugu ku murongo. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, uwecu busabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, akane kabaryo keza ko gubyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba mbere mu gushikirwa nabyo. Gushika uyu mwanya benshi mu Barundi baribaza ingene byagenze kugezaho Evariste Ndayishimiye aba umukuru w'igihugu. Ico ni ikibazo cibazwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, kuko bibwirwa ko ari ukwihenda kwakozwe n'abiyita abagumyabanga, ariko nabo mu mugambwe CFD bibaza ikibazo nk'ico nyine, nk'uko sibo bamutoye baramuhawe. Mu ntaye ya Jaka ya Kikwete duheruka kubasangiza, yaratuye imbere y'abarundi ko Evariste Ndayishimiye yari intumwa idasanzwe ya Hussein Rajabu mu rugamba rwo kubaka amasezerano yo guhagarika intambara yabonetse mu mwaka wa 2003 inyuma ya Arusha yo muri 2000. Mu ntaye ya Hussein Rajabu aratuyagira zimwe mu nyifato za Ndayishimiye, aho agira ati neva yahambije urugamba rwa FDD mu mwaka w'1955 mwihunga ry'abanyeshuri ba kaminuza y'u Burundi, akaba yashitse asangaho General Etienne Ntakarutimana Batazira Steve yahora arongoye ibiro by'iperereza ry'u Burundi. Ico gihe akaba atamabanga yari bwahabwe.
Ico gihe Neva yashitse asanga Sylvestre Ndayizeye batazira Abdallah avuye mu rugendo rw'akazi ku rugamba mu ntara ya Karusi. Rajabu abandanya ati muhari tumaze kumenya ingeso za Neva mu ndongozi nkuru twagiye turamuha amatazirano kugira tugize ico tumuvuga ko ntihagire uwumenya ibyo ari byo. Neva yari umuntu avugagizwa cane akavuga nayo umwami atamutumye, bishitse agahabwa ijambo nk'indongozi yaravuga kugeza aho amatwi y'abamwumviriza ashuha, akavangavanga ibintu ku buryo atawutora intumbero y'ijambo ryiwe. Ati mu ntango yiswe insamirizi kuko yavuga adaheza, turamwongera irya kigorogoro kuko yahindagura ibyo avuga mu ijambo rimwe, ari naho avuze akara uri aho avuganye agahinda uri aho avuze nk'utwenza abantu bikaba urudubi. Ubwa nyuma twamuhaye iry'ubupupuzi avuga amapupagurwa, amajambo menshi atagira intumbero. Iruhande yo kuba umupupuzi, Neva kuva kera yamye ari umunywanyi mwiza w'urukanwa. Ku rugamba yagatsitaye maze ntako kakamushika, yaraduka akiyuha iryosozi atawumukomye, agakora n'ayandi marorerwa. Ngo hari umunsi Neva yateje akajagari ku rugamba, agomorora ingabo yatwara aja gutera ikirindo catwarwa na Miburo Emmanuel batazira Komateri, ubu ari generale mu ngabo z'igihugu. Komateri yarivunye ku buryo Neva n'akarwi kiwe bacucagiwe amasase barashaya. Neva arata arahunga akaba yatabawe n'ibihangange byasutsemwo mabisi. Ibyo bihangange bimaze kubona ibibaye byaciye bifata ingingo yo gukura Neva ku rubuga rw'intambara bamujana mu bya politiki. Uko gutera uwo basangiye urugamba Neva yabikoze yaguye mu mutego wa Jean Bosco Ndayikengurukiye yari indongozi y'umuhari, igihe yadukana umugera w'amacakubiri y'intara mu muhari CNDD-FDD kugira awusambure nk'uko yari yabitumwe n'abansi b'uwo mugambwe. Uwo mugera w'amacakubiri y'intara wariko ukwiragizwa n'akarwi k'abari mu muhari FDD bavuga mu ntara ya Bururi. Komateri yahorwa ko ari imvukira y'intara ya Kayanza. Uko guhemukira intagoheka kwa Jean Bosco Ndayikengurukiye niko kwatumye abogozwa mu mabanga yo kurongora umuhari. Benshi baribuka ko wahora ari umunyamakuru w'iradiyo BBC umuhisi Laurent Ndayihurumye yabajije Neva kugira ashikirize ijambo kuri iryo hindurwa rya Jean Bosco Ndayikengurukiye. Neva araturikisha yiyuha iryosozi imbere ya mikoro y'umunyamakuru. Nibwo yari agoye ibana. Ibihangange ntibyamutabye, byamugumye bimugwazagwaza kuko byizera ko atawubura ico amara. Hari aho hakenerwa mu nteguro zo gutegura amasezerano yo guhagarika intambara, akabihagararamwo neza rwose. Nico gituma CNDD-FDD imaze gutaha, Neva yashizwe ku rutonde rwa bane bavuye mu muhari FDD bahawe ipeti rya generali co kimwe na Adolphe Nshimirimana, Arengiyome Bunyoni na Silas Ntigurirwa. Mu makuru dufise haravugwamwo ko Neva ari umuntu yumvira cane abamukurira. Ibyo bamutumye abikora ahumirije ataco abajije bivanye n'icizere abafitiye. Izo nkuru zivuga ko igikorwa yari yarahawe co kuja kwiyegereza Nkurunziza yagikoze neza co kimwe na Manase Nzobonima, aho Neva yari umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu muri 2007, nayo Manase akaba umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Kubwo ayo makuru, Manase Nzobonima niwe yatumye ko ikoraniro kaminuza rya CNDD-FDD ku wa 7 ukwezi kwa 2 2007 abisabwe na Nkurunziza kugira bitange ikoraniro ryari ryatumwe ko n'umukuru w'umugambwe Hussein Rajabu kuwa 24 ukwezi kwa 2 2007. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Neva amaze kwakira urwandiko rwa Manase rwamusaba uruhusha rwo gutunganya iryo koraniro yasabwe na Nkurunziza kurwemeza, nawe abikora uko. Nico gituma Hussein Rajabu yaguma avuga ko iryo koraniro ari inkinamico.
ngo kenshi Hussein Rajabu ashaka gutuma kwegera Nkurunziza kugira aze aramenya ibyo ategura, baca bategura uko bazoterana amajambo ku buryo bisa nko gucanamwo. Nkurunziza nawe akaba yarashimishwa cyane n'abanka Rajabu yaca akwiyegereza. Rajabu nawe agaca aha ubutumwa abiwe bose ko bakwiye kukugendera kure kuko wahemutse, ngo aho kwaba ari ukugira Nkurunziza ntaze akurabukwe avugana n'abayoboka Rajabu ku mugaragaro, ntahave agukeka ko mutavanguye. Ngo uwo mukenyuro warakoreshwa kuva kera mu bihe by'urugamba, aho hari abari mu nzego z'umutekano n'iza leta bigira abansi bakomeye b'umuhari CNDD-FDD ariko aribo bawufasha mu mugongo kurusha abandi. Ico gihe Neva na Manase baraswe urunuka n'abagumyabanga kuko babonwa nk'abahemu batumye umugambwe CNDD-FDD usamburwa na Nkurunziza. Imbere y'uko iryo koraniro ritumwa ko Neva yagerageje gusukamwo mabisi igihe yicarana na Rajabu na Nkurunziza kugira abahuze, ariko kubera Nkurunziza yariko arakorana n'abansi b'umugambwe nta mutima wo kububaka yari agifise. Ibyo yahanuwe byose yabigwije n'ubusa. Neva byaramunaniye kwihangana, kumwe yama araturikisha ararira. Kubataye umwikomo kuri Neva, Manase canke abandi ko aribo babaye intandaro yo gusambuka kwa CNDD-FDD, Hussein Rajabu yarabahumurije kuko sibwo bwari bubaye ubwa mbere abo bansi ba demokarasi bagerageza umugambwe CNDD-FDD kugira bawusambure. Kuva ku burongozi bwa Leonard Nyangoma, abansi bawo baramuciye ko nk'uwo bava mu ntara imwe ya Bururi kugira bawusambure, birabasesa. Ibashirwa n'ubundi barasubira baca kuri Jean Bosco Ndayikengurukiye nk'imvukira y'Ibururi nyine birabasesa. N'ubundi barasubiriye bariyamvya baciye kuri Nkurunziza, byongera kubata kuw'amazi kuko abagabo baguma bakinga ukuboko. Abavumwe mu maso ni Neva na Manase gusa, na Mohamed Rukara yaragirijwe kugira uruhara muri iryo hungabana ry'umugambwe. Ariko n'ubundi Hussein Rajabu yaratanze umuco aho yavuze ko ahubwo Rukara yari mu babasabira ibisabisho indongozi z'umugambwe ku Mana kugira abakingire abariko barabatega imitego ntihagire ico bashikako. Nk'uko mubyumva muri iyo reresi twabahaye, kubwo ihungabana ry'umugambwe CNDD-FDD ritewe n'iryo geragezwa ryo kuwusambura hakoreshejwe Nkurunziza n'igihugu caciye kijegera. Gushika uyu munsi ingaruka z'ako kajagari abarundi baracazogeramwo. Abaciye ku rugamba ngo ntibyabona ko nubwo umuhari CNDD-FDD wageragejwe kenshi gusenyurwa mu bihe bitari byoroshe by'urugamba hakoreshejwe indongozi zawo, abagabo bene kurema barasubira bakawusanasana, ugahembuka ukabandanya urugamba, kandi intsinzi yarabonetse kuko warashitse mu gihugu no ku butegetsi amarembe. Uyu munsi abarundi benshi basa n'abihebuye ko ibya CNDD-FDD byabaye akananirabahinga, kubera uwo mugambwe nyine babona ko igihugu camaze gucikana. Ariko abagabo baremye CNDD-FDD bamwe bayibura kuva kera siko babibona. Ku bwabo ngo iyo CNDD-FDD nyine ibahebuye irashobora guhinyanyurwa mu kanya gato, abarundi n'amakungu bagatangara. Ku byerekeye Neva ngo ni umucunzi yabaye arabera mu ngoro abagabo mu kurindira ko igihe bateguye co kuburura ibyubamye bikigera. Ngo mu ntango y'ubwo bufatakibanza bwiwe yarashatse kwifata nk'uwuje guhindura ibintu, ariko abagabo baramwibutsa ko atokwisumbukuruza ahave yifata nka mwene ijambo. Iyi nkebuzo yatumye asubira kwibera umupupuzi nk'uko yamye. Nta maboko yo gusambura canke gusanura CNDD-FDD afise. Mugabo uko bigenda kose iyo ibyaye ikibozi irakirigata. Kubwo kwihebura abarundi benshi bafata ko amajambo yama aravugwa ko Uburundi bwimirije kuba ibwiza ari amapupagurwa, kuko aba avuye mu kanwa k'umupupuzi, ariko ngo ubivuga siwe azobishira mu ngiro. Hussein Rajabu n'abagabo bijunje n'ijambo bari hafi kuza
gutabara igihugu no kugishira ku murongo. Hakaba hari n'amakuru avuga ko baba bagiye gutahukanwa ndetse n'abahunze bose, yaba abahunze barabarizwaga muri CNDD-FDD ndetse n'abandi barundi bahunze bazira agatotezo, bazira n'ubutegetsi bubi buri mu gihugu. Ngo abagumyabanga n'abarundi muri rusange barema kuko ibintu bigiye kujya ku murongo, kandi ko igihugu c'u Burundi kigiye kuronga indongozi z'ukuri kandi zikomoka muri CNDD-FDD, naho itazaba ikiri CNDD-FDD nk'uko tuyizi uyu munsi, ahubwo azaba ari CNDD-FDD yahinyanyuwe ku buryo bukomeye cyane, ku buryo abarundi bose bazanezerezwa no kuba mu Burundi butwawe na CNDD-FDD. Ariko nyine abategetsi nka bose mubona bakomakomeye bashobora kuzigizwa ku ruhande, kuko abagabo b'ijuna n'ijambo bari hafi kuza guhindura ibintu mu gihugu. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu, mudahwema kutwereka ko mubana natwe umunsi ku munsi.